Ingene bimeze gute? ntacyo None bizogenda gute ko je ndemvye? amafaranga yabuze wihangane Nta make uraronka. wapi aho nagiye hose natetse imitwe ariko byanze None bizogenda gute ko ushaka gukira? Ceri nanjye nakabyifuza ariko wihangane Imana ikibikora Ihangane ndiko ndareba. Halo? Namaze gushika iwawe niho nibereye. Ugomba kumbarira yuko ubu uri mu Kanyosha? Okay. Ugaruka ryari bazi? Umvirize ndakubwire mani uri kurankorera amakosa. Wowe urazi neza yuko iboro namaze kuyerekana harasigaye yuko ndayitwara. Kandi amafaranga basi urazi ko nayitoye. Okay. Urugi ndarumene? Nta kibazo nsanga uri gufura inshasha hamasige nugaye.
Yego. Sawa. Indi yanyugurira umuryango. Indi yanyugurira umuryango. Indi yuguriye ngaha. Umuntu wagomba avugana kuri telefone. Avugana na jewe. None yakwiye urufunguro. Indi yanyugurira. Yaje acarabo mu ruru. Baranyivye basha. Wow. Ivy'agaciro nasanze muri irya nzu n'imizanye. Bro, nakwemeye. Tugiye gukorana. Tugiye gukorana. Bose byiteguye gukora akazi kose wombara gukora, ariko amafaranga akaboneka. Iyo ngaho ndashaka kundonderera umuntu uyu umwe umwizigiye kwita amafaranga. Bose ndamurondera kandi ndizera yuko ibintu byose bizogenda neza. Ni byiza gukorana nawe. Umuntu wa mbere yarahejeje kwibwa. Numva rero uyu mujama aba hano Nuko imigambi yacuzwe. kuba aba ngaha ni kwibarabara. Bro, ikiriho ngaha wowe uzo kwinjira muri portail. Kwinjira muri portail Wo gucura umugambi. kwinjira muri portail aba mu rupangu rw'abantu benshi. Bro, kuba mu rupangu rw'abantu benshi wowe icyo uzoca ukora uzotora telefone. Uri hehe? Ingire gato. No bro, wibuka icyo nakubwiye kweli. Umvirize ndakubwire mani, uri kurankorera amakosa. Wowe urazi neza yuko iboro namaze kuyerekana, hari hasigaye yuko ndayitwara kandi amafaranga avasi urazi ko nayitoye. Bro, aho uzoba wafashe visage yawe ukayihindura kugira ngo murashavuye kugira babyizeye. Icyo uzoca ukora uzoca utaba kumuvugisha uvuga ati rero tugire gute ubuze ntamene. Okay. Urugi ndarumene? Nta kibazo ncanguri gufura inshasha hamasige nugaye. Yego. Sawa. Sawa. Okay, reka ndahamene. Icyo nkora ni kimwe cyenda kuronderera igufuri zigenda kugariye. Ro aho uzoca ukoresha ijwi rirerire gishavu kugira abantu bose bari ngaho bose bazizera yuko
uriko uravuga kuri telefone kandi washavuye. Icyo uzokora rero cyane uhejeje kumenya wowe uzoca ugenda gusa uzoraba imizigo myiza ya bien aba ari utoye. Kandi bro ndizera ko 80% inogira ivyo cyane. ako kazi ndagakora. Ikintu iyo diru ya mbere nshaka duko dukorana. uko niko umugambi Iyi wateguwe diru iciyemo ushyirwa mu ngiro. ni umuyobozi ushatse umwite professeur